Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Zombi turi mu kiganiro kora ku bwejo tuvuze kora ku bwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza zoe duteye imbere Roy TV rero yari hayihangiro ryo kugendera bene guhugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimwo umusi rero numunsi udasanzwe turi kumwe n'umwe mu basanzwe bakorera mu ibarabara abagendesha imiduga mu gisagara ca Bujumbura amakinga amamoto amabajaje hafi mwese nibaza ko mumuzi akorera mu karere ko mu mabarabara bameze nabi aritora abanye n'ubwo akarondera amabuye akayasanasana akayateranya uno musi uhaciye hameze nabi donc ugasanga ni barabara ryatuye umugaga ejo mu gatondo haciye ugasanga wa mugaga ntawe ukihari yavyikoreye yabihejeje rero Roy TV ko yihaye ihangiro ryo kugenda yabone gihugu no kubatera intege uno musi rero nawe yatewe iteka no kugenderwa ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka ndamusaye dondora abakunzi bacu ba Roy TV hari benshi bamuzi kusura batamuzi amazina batazi abahehe n'umuntu ki hari benshi n'umunsi bariko baramwita umusazi ariko ari umwe muri bo ariko barakora ibikora inka kugira ngo yiteze imbere yongere ateze imbere igihugu cacu imbere ko twinjira mu kiganiro rero kandi amusaye idondora abakunzi bacu ba Roy TV ndakwakiriye muri Roy TV. Ego hama ku mazina nkaba nditwa Ntakirutimana Sadiki nkaba mba ngaha nyene ku Musaga hafi hama mu bisanzwe nkaba nkora ivyo nyene byo kuzibira ibinogo mu mabarabara nk'iri barabara rya Kanyosha niryo mazi imisi ndiko ndazibira kuko rifise ibinogo vyinshi cane birateye ubwoba. Ego Sadiki murumvise rero ko ari umwe aba ku Musaga hari benshi bahora bamubona mu ibarabara ariko bataramwe kajyo kumuvugisha ngo bamenye Sadiki abahe Sadiki bimeze gute Sadiki uravuze ko uba ku Musaga hariho abantu bahora bakubona kifuza kumenya mbega Sadiki arafise umuryango arubatse bimeze gute? ni kuvuga jewe ndafise umuryango ndubatse nkabafise abana bane aho ku Musaga nyene Sadiki aba ku Musaga afise abana bane Sadiki turifuza kumenya mbega ubu muhamagaro kuza urazibira ibinogo mu mabarabara wakujemo ryaje ni kuvuga haheze kiringo c'imyaka 4 ndiko ndabikora haheze ikiringo c'imyaka 4 ariko arazibira ibinogo mu ibarabara umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 ntihigera arambirwa yama azindukayo kandi ababwira orere yiwe yakazi bazomukenera atangura kuva mu gatondo donc 6h gushika saa 9 z'umugoroba ariko zuba ntaruhuka aguma afasha imodoka kuzereka aho zikwiye guca yongera azibira n'ibinogo byose bikorera mu mwanya umwe novuga ko ari umwe mu bariko barakora cyane kugira ngo uburundi bwacu butera imbere nawe nyene ubwiwe yongere yiteza imbere. Sadiki imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina hari benshi bifuza kumenya ndetse na Roy TV bifuza kubimenya mbega uwo muhamagaro wakujemo gute? mu bisanzwe ibi bintu kugira ntangure kubikora irya Musaga ryarimwe ibinogo byinshi cane hari amasanganya hari ibintu byinshi imodoka ihaciye ugasanga hitarukiriza ivyondo ku bantu ugasanga izindi nayo yagirira kwepa nk'ikinogo kiri hagati ugasanga iciye ihura n'iyindi ugasanga habaye isanganya kuko nanje muri iyo minsi nta kintu ndafise cyo gukora niyo mpamvu ndaciye mpitamwe ati aha burya ndoreka kwicara muhira nkaja gukora nkazibira kijya kinogo kumbure bomererwa neza nanje nkangera nkamererwa neza niyo mpamvu naciye nditora ncamvuga ati reka nzibira ikinogo ntihobora n'uwo kwiyumvira nanje akagira icambwiye. Muri ico gihe uravuye muhira kwiyamako muzu urimvira ikintu wokora uri akazi uraremye akazi wawe nyene urakiriye urakoze ibarabara mbega haba harimo akabusha ni kuvuga mu bisanzwe nkitanguye kubikora muri iyo minsi benshi barabibona abandi n'abakabibona nabi bazanga bariko barashimira uko nyene bamwe aturakoze bikatuma bimpa inguvu nkabandanya nkora muri iyi minsi naho birashika nyene nkaronka yo kurya nyene nkaca mvuga ati reka mbandanye nkora kumbure ndaba ukuntu bizogenda no mu minsi iri imbere iyo ntonze nkakora birashika nyene nkaronka yo kurya mvuga ati ko ndose kurya rero reka mbandanye nzibira ibinogo kumbure ntihobura n'abandi bazoshobora kuvyiyumvira bakagira ico bafashije kugira nanje mbane kuraje nkore n'inguvu nyinshi. Tukiri ngaho nyene murazi ko ariko arakubweza hari abantu benshi bashaka kuvuga ngo babuze ubuzini babona ikintu bakora ariko nyene ubwo yarimvira avuga ati hamwe no kwihakazi nkagenda gukora ntihobora n'umuntu numwe ashimira
ugasanga ndarose igihumbi canke ibihumbi bibiri ntiriwe ndasaba ntiriwe ndatega amaboko mw'ibarabara ugasanga umuntu arakomeye ariko arasegereza mw'ibarabara ariko wewe agakoresha amaboko wari wese akimvira umwanya mutoya twahamaze sinzi ko ari ibanga nzabamenye arashobora kuba yatoje nk'ibihumbi 10 nta minota nyinshi nahamaze mpagaze aho yariko arakorera ariko buri muntu wese amubonye arabona ko ari wa muntu yavuye mu muryango wiwe yaje mw'ibarabara kandi yaje kuko gasanga aramusiga igihumbi aramusiga ibihumbi bibiri mu masaha nk'abiri urumva ko ari ibikorwa vyiza cyane Sadiki turashaka udusigure neza na neza hari umwambaro wambara iyo uri kurakora ndetse bashaka ca bibaza none n'umusazi kweke yambara kuje ugasanga watubikiye mu mabere nk'abamama wowe ubikura kuko turashaka kubaho umuco ni kuvuga impamvu ndambara uko hari izuba ryinshi mba ngomba akayaga kugira ndumva akayaga keza canke mu gitondo kuko abara akazi kenshi mu kwikorera mba ngomba impuzu nticafure kuko hari igihe ndikorera amabuye ngaha ku rutugu ugasanga hari amabuye y'ibi vyondo nk'amazi vyondo nkemera gusa kugira bije ku rutugu kugira ntibishoboke bicafuza iyi mpuzu kubera kenshi nkunda kuyimesa dimanche niyo mpamvu ibisigaye navyo mba ngomba akayaga kabe kenshi kugira sindumve indugumba cane kuko hari izuba ryinshi nguma ndambaye rurya ruhuzu ndagwambaye cane urumva usanga izuba ririko rirankubita ahandi naho mbashaka kugira babone ko mba ndiko ndakora ndi mu bikorwa tugushimire cyane haraheze imyaka 4 novuga ko umwuga wiwe wo gukora azibira ibinogo ashobora kuba yawutanguye mu 2021 nawe uriko uradukurikirana urashobora gucreya akazi urashobora kuraba ikindi wokora Sadiki uno musi ya creve byo kuzibira inogo mw'ibarabara nawe urakwiye kurondera ikindi wokora kugira ngo witeze imbere uteze imbere n'Uburundi bwacu Sadiki tukiri ngaho nyene turashaka kudushingira nahe nimba ryo batari banga mu myaka 4 umaze gukora ngaho uramaze kubona akarusho hari nk'akandi ga projet woba warakoze bivuye mu maboko yawe bivuye mu mahera ukuye mu byo kuzibira turashaka kuduha umuco Mbisanzwe kuva ntangoye gukora bino bintu akarusho kahari nuko ntameze nka kera kuko kera ndaguma nditembereza ata kintu ngirante ariko ubu ndarya neza nta ngorane nibwo bishika bimwe bikagorana je ndabona ko ata kibazo kwera birashika nkafungura neza nkasuma nyene uko bikwiye ibisigaye navyo ibijanye n'ivyo kugira imitahe nta mitahe myinshi iraboneka cyane tukiri ngaho nyene kwiyumvira kuva muhira ukuza kuzibira barabara ikintu cambere nyamukuru yarafise muri we harimo imuwe afitiye Uburundi n'abarundi murumva ko yabitanguye kubera abona accident guma bamenshi uvuye kuri ivyo binogo byari byamanyutse ikindi ca kabiri kandi harimo kuraho ko yoronka gasabuni turashaka aduha umuco tukiri ngaho nyene mbega hoba hariho abandi bagushigikira canke wobikora wenyene kugeza no kuva muri 2020 gushika no musi nta muntu umuraronka gufata mu mugongo ni kuvuga muri iyo misi iheze birashika nyene hakaba nk'umuntu akanyiyumvira ko kazubona raje nyene akangurira nk'agafanta canke akaza nyene kuntemberera nyene akampa inguvu nyombara akantu nyene ngemuriye akakanzanira bivanye n'ukuntu yabinezererewe tukiri ngaho nyene dusuba inyuma mu by'inyambaro hari abantu bakunze kubona nko kwa Mungu ugiye gusenga wambaye neza cyane uberewe nk'umustar ariko mu yindi minsi isanzwe ugacuta wambaye abantu bikabacanga ati mbega none ajya amahera yose yoba yakura muri bijye binoga zibira mw'ibarabara canke bafise ahandi hantu hamwinjiriza amafaranga turashaka kubaho umuco kugira ngo utere intege abasuzugura akazi kawe canke abasuzugura ubuzu bwari bwose kugira ngo nabone kuko wambara impuzu z'amahera menshi wambara neza impuzu nziza zigoroye zisa neza muranda kubona iyo uje gusenga kwa Keve menga ni ho rusengera nkabona uraberewe cyane nkibaza ati none ni wa undi nabona mwibarabara bimeze gute nya mahera mwibarabara tunga umuryango akongera akamufasha no kwambara neza kuri hano bimeze gute turashaka kuduha umuco nawe ni kuvuga iyo ngiye gusenga kuko beshi baba bambona mwibarabara nk'abantu beshi mu rushengero birashika bakambona ndi ku rushengero nyene ukazubona habaye nk'umuntu akampezagirira nyene mu rushengero hanyuma nyene ayo mpezagiye nkaca mvuga ataha reka ndayagure agahuzu kubera uraza agahuzu karabika ibanga ni hatari nkaca ndayagura agahuzu kubera yama mbona ndi mwibarabara kaca mbona ngiye gushima Imana biramunezera gose ukazubona
arankadonye nkako nyene nkacangura ako gahuzu bikaca bigenda ugasanga biciye bimera neza. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu nakaye kajambo wobwira buri muntu wese mwahuye akagira ica kumarira haba ariko aranyonga umuduga ugasanga aragusigiye 2 aragusigiye 1000 nakaye kajambo womubwira? Ni kuvuga nk'abantu babiyumvira kusigira icambere nuko ndabashimira cane, ndabashimiye cane kuko barakora ibintu bikomeye cane, kuba yimvira akasigira ndamushimira cyane. Hama abasigaye nabo ndabasaba yuko bo kwiyumvira bakampa inguvu nkabandanya gukora n'inguvu nyinshi nkabana kuraje kumbure tukaraba ibintu kuntu byoza biragenda imbere tukaraba nyene ko twokorana n'inguvu tukakora ibikorwa byinshi kugira ibyo binogo turabe ukuntu byoshobora kugabanuka. Hama ibisigaye nabo abandi nabo baba bicaye ndabasaba yuko bokura amaboko mu mpuzu bakaza tugakorana inguvu twese tukaraba ukuntu byogenda, kuko wicaye muhira usanga ari kibazo guma ari ibibazo bya bindi nyene, ari kuvuza ati reka nje gukora je ndazi ko ata muntu yogenda gukora akabura n'ikintu gitoyi bavuga ati ukoze iyo usohoce gusa ukigenda gusa gukora ubwo nyene ntushobora gutaha uko nyene ata kintu rose ufungura nka basi gato mugabo keza nyene kagashobora kugugira ntereka kagirene. Ndabashimiye rero abo bantu bashobora kunyiyumvira ko bakagira ico bakoze. N'abandi ndabasaba nyene babandanye dukorane bampe kuraje kugira ndabe nanje ko ndokoranye kugira bigabanuke nkakora n'inguvu nyinshi. Igihe twagusanga hajya uri kurakora harabo twabonye bari bambaye amajire mbega bimeze gute nabo baramukorana bo barabakozi warondeye bo barabana babo mu kibano bimeze gute basa nk'abari nongana aho gace tuganira nawe? Ni kuvuga hari uwo nkoresha ngaha mu gitondo arafasha kurondera amabuye mu gitondo kuko turazinduka cyane, arafasha cyane hanyuma indose nkaca mvuga ati reka ndamuhembe kugira nawe rarabe ko byogenda neza mu muryango. Ndamusaba nawe nyene avuge hanyuma yumve. Karibu na Roy TV. Guma ngaha ntituraheza. Amazina yawe kwitande? Ntunzwe n'Imana Siriyake. Ntunzwe n'Imana Siriyake, umusore w'umustar yanatoboye n'amatwi. Urumva umusore akiri muto biboneka ko afise inguvu wifreshe ndabivuge ndabisubiremwo bigenda gute bimeze gute wabitanguye gute no mugambi ko mbona umenga usa nk'urambiyemwo wambwiye ko haheze imyaka 4 miko murakorana n'uwo mutama uwo muhamagara wakujemo gute? Jo muhamagara ukuntu wanjemwo ari umutagisivero amubona mwibarabara egeze mikro ndamubonye mwibarabara ariko arakora bo ndamuraba nkavuga ati urya muntu ke yitanga cyane afise inguvu ahantu arahakura ikintu bo ndabirabiye kera uko buca ndamubona mu nyuma azaraduhamagara turaba tagisivero beshi ngwino ndabere kutuntu munsombesha kora ntashobora kutwikorera ku mutwe munyegereza hajya ahantu hari kinogo kugira mbandanye nkora bo tukabimufasha akaduha ico gihumbi senkesa ko nta mahera yabafise twabimufashamwo ama mu nyuma ndamwegera ndamubwira ati mboje urabona yuko tugufasha turi beshi tindakeneye umuco y'ukuntu nanje no kundi bibikorwa arambarira ati nta mahera meshi birimwo ni wemera kuza gutubika umukanda uraze dufashanye bo ndaza ndaheba ikinga kuraza ikinga rirarusha cane naryone maze kuriheba ndaza turakorana aciye ivyo 500 kampa 2 aciye ivyo 10 kampa 3 kandi nkabikora ndabinezerewe na jewe nkavuga ati ndabona ibintu ari karakora ariko akorera igihugu ndabona ni ibintu byiza cyane mu nyuma turamenyerana kuri ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza na nubu tubikarana umutima mwiza aramvyura mwijoro tuba tuza ahantu tuzozibira ikinogo aramvyura mwijoro tugahurira ahantu dutora amabuye tukayazana tugasasa je urabona sintoza ngumi uruhande ziwe nambara umuhezagije hageze ko dutaha tugataha tukazongera tukapanga ukuntu mu gatondo twongera guhurira aho hantu nukuri ndabinezerewe cyane ukuntu abikorana umutima mwiza kandi arankunda cyane nta nzigo icarose ntiyijyana
nukuri arampako nkabona yuko ibintu bimeze neza cyane. Tukiri ngaho nyene mbega nta baba baraguciye intege nk'aho mwaba mwarakoranye igitaxi vero canke mu kibano ugasanga baragusuzuguye bakubwira ati urahevye ikinga wahora uronka amahera buri mwanya ugiye gukora mw'ibarabara ugiye utazi neza amahera uza kuronka ngana bimeze gute nta ntambamyi zo kuguca intege waba warahuye nazo? Ego ni benshi barambariye ati none birashitse nyine urahevye ikinga uragiye mw'ibarabara gusega. Je sindiko ndasega ndi mu bikorwa ahubwo nawe byabakundira yabico mukora mureke kugaya akazi. Je sindiko ndasega bishitse nkakura 2 canke 1000 nkarara ndi bisumba kuza kwiba kandi ndabikora ndabinezerewe cyane ko n'ubu baraca isuzugura cyane hari ababishima n'ababigaya mugabo yuko jewe mbona ukuntu bintunze n'umuryango ndabinezerewe cyane. Yego tugushimire cyane musubize micro. Mbere ko turangiza ikiganiro cacu turakeneye kumenya umuryango wa Sadiki ingene wakiriye bino bintu byaje no gukora mw'ibarabara. Mu bisanzwe umuryango wanje nkitangura kubikora nabo nyene barangaya bakavuga ati ibi bintu uri kuragira si byiza. Muguma mu nyuma yaho naragiye ndabahanura nabo nyene ndababwira ati none gashaho mugomba ngire gute ko ataka ikindi kintu mbona je shobora gukora. Mu nyuma baragiye baravyumva ubu birabanezera niyo ntashe baranyakira neza. Tugushimire cyane tunagutere n'intege tukwifuriza ko no mwaka wa 2025 turimwo uzoronka abantu bagushigikira benshi bagutera intege abakubwira imwe barengana mu ibarabara bafise amamodoka bagusigire amahera agira icakumariye amahera fadika uzobandanye ugira no mwete wo gukunda akazi no gukunda igihugu cacu kumva worazwa ishinga n'ibinogo bitazibiye ukumva wogira impoje abantu bava bagira ama accident kubera ibinogo vyamanyutse nukuri uwo mutima ufise si w'abantu bose danipfuriza abakuzi ba Royal TV nabo bagire uwo mutima wimu Imana icihezagira ivyo nyene udafise akazi yimve n'igikino ukora nakaye kantu no tora nkakora nkafatanya basi nkaraba ko noronka n'amahera makeya mwegere aba boss pana kubegera mu basaba amahera mu basaba impanuro niba ari umugambi ugomba gukora ugenda umuhanuzi mubaze wewe wakoze gute byagenze gute aguhanura umugire umugenzi umurondere umubuza amahoro umubwira ati nukuri fasha ikintu ngomba ugikora ukumurumvira nta ya Sadiki ko ari nawe ikomeye kumva yarubahutse kuva muhira atazi neza ko ariceza kuronka mugakubera muwe afitiye abanyagihugu akavuga ati kangende kubizibira nibaze kugira accident kandi nibagira ico baza kumpa nza kuronka ingere fungura umuryango yari kora kubgejo na Royal TV shimire n'umuboss wacu azanye kino kiganiro cyakora kubgejo cyo kuzagendera abantu abatera intege ndakusaba nawe ngo wandike muri commentaire aho uri bijanye biko gukora ushingire nta bandi watanguye gute bimeze gute ugeze he utashaka inaya yawe ifasha abantu benshi no ko baritinya gukora bakore bivuye mu naya ndashimye cyane rero shimye na cameraman Dr Zombie ari kuri kamera tune amajwi n'amasana mashikira bimeze neza cyane shimye n'abatagira subscribe muyigire ubunyene ndabasavye mukande kuri subscribe kugira ntagire iganiro na kimwe cyakora kugeje kuzogucika kuko no mushaka kumviza intaya Sadiki ejo zo guhinaye undi muntu ugeje guhinaye undi muntu nizabe intaye zitatu ndibaza kuzohakura icigwa bikagufasha nawe ukiteza imbere mu 2040 bishira 2060 bikazogera wowe nyene ubwawe witeje imbere n'igihugu cyacu cyateye imbere ndashimye cyane rero au revoir.